mwabimutekanije gukora uyu munsi mu ngo zanyu mugahitamo kutwigorera kuza kwifatanya natwe. By'ukuri nta kindi kintu twavuga gikomeye cyane uretse kubifuriza imigisha ivuye ku Uwiteka Imana yacu. Ntatebye cyane rero, biboneka neza yuko twamaze gucererwa ku isaha y'ukuri twategeza gutangiriraho. Turabisaba imbabazi, ariko tunagiraho dushimira by'umwihariko abantu bigoye bakubahiriza amasaha. By'ukuri ako karorero keza mwagize murakabandanye, ntimuzocika intege ngo nuko tumenyereye gucererwa. Oyayi, ahubwo muzokomeze mwigore, mukomeze kuba karorero ku bandi kugira ngo ntidukomeze dufata yuko gucererwa ari ikintu cyiza, ahubwo tuzogera igihe tutabura yuko gucererwa atabyiza birimo. Ubwo rero ntatebye cyane, reka mbanze ngorane gatoya sabe umwe mu bakozi b'Imana bari ngaha hafi agerageze kudufashisha amasengesho kugira ngo duheze tubabwire impamvu dukoraniye ngaha nibigiye kubandanya. Reka dusabe Pastor Anthony bishobotse yigore adufashe mu masengesho yo muri kano kanya, azobagize neza. Murakoze. Reka twishire mu maboko y'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, Mana uhoraho, Mana ushobora byose, twongeye gushima kuko ari wowe wemeye kugira ngo uyu munsi tube turi hano. Muvyeyi, wewe ntibyagutunguye, wewe wari ubizi ko uyu munsi twese tuzoba dukoraniye hano. Rero kibirengeye kizima, turagushimiye ko waturinze, warinze abashitsi bari hirya no hino, twese ukadukoraniriza hano, ukabazana amahoro, ukabashikana amahoro mwa runo rugo. Nubihererwe icyubahiro. None rero muvyeyi, turagusabye ngo wongere ubane natwe mu biganiro tugiye kuba ngaha, ubane natwe abari mu birongora, tuguhaye kaze ngo abari wewe utuyobora. Ububasha bwawe abari bwo bukorera ngaha, turabigusabye kubikora, ndetse muvyeyi icyaco cyose kiza gukorerwa hano ngo nawe urakoze. Byaba ibyo kurya n'ibyo kunywa, abari wewe ubihumanure bizagire kugira ngo tuze kubifata bitufate neza mu nda. Urakoze kubikora, icyubahiro n'amashimwe bigaruke kuba ibyawe, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisabye twizeye, amen. Amen. Murakoze cyane kandi na pasiteri arakoze kuba yahejeje kudushira mu maboko y'Imana kugira ngo ibyo tugiye gukora tubikore mu buryo bwiza, tubikore mu buryo bw'abemera Imana. Ngira ngo namwe murabitahura, sinokwirwa mvuga byinshi cyane. Hama nkuko nabivuze, rimwe na rimwe biba na byiza kwisabira imbabazi. Ibyo umuntu akoze byose ntabwo bisigura yuko biba bibereye 100%. Hari n'igihe bishika ugasanga umuntu agomba gukora ibyiza ariko akisanga yanyereye. Ibyo byose birabaho, ngira ngo murabizi. Ni muri iyo ntumbero ngombye kubabwira nti igikorwa cy'uyu munsi ni igikorwa giterateranije. Imana yaraduhezagiye ituronsa ikibondo. Ubwo rero uyu n'umunsi ugira indwi icyo kibondo kivutse. Turabye muri Bibiliya haraho berekana ko umwana amaze iminsi 6 ku munsi w'indwi hariho ibintu by'imihango umwana yakorerwaho. Nibaza rero abarundi n'abanyarwanda ntabwo twasigaye inyuma muri ibyo bintu. Ni muri iyo ntumbero nibaza yuko natwe twabatumiye muze kudufata mu mugongo, muze kutuba hafi kugira ngo ibyo bintu abakurambere bamye bakora natwe tubigerageze. Birashobora gushika bazoba bariko barabibona bakabona nibura hari ibyo tudakoze neza. Muratwihanganire niko tungana. Ibyo tudakoze neza mu nyuma muzotwereka ukungene bikorwa, cyanke abandi bazobikora mu nyuma nabo muzobajya kara kugira ngo ibyo twa tutaranguye neza bazorushirizeho mu kubikosora. Ubwo rero muri uno mwanya hambavu yo kubakenguruka mwese, igikorwa cya mbere nifuza yuko twahera kubishobotse, ndabisaba shangazi. Shangazi, iyo mvuze shangazi iryo ni izina. Hari igihe mvuga shangazi bakumva abantu bakiyumvira ko ari shangazi mama hariya wenyine. No, bashangazi bari benshi, no mutama ni shangazi. Nuko ari jambo niba dukoresha giye ntuze ry'urundi rurimi sinzi mu kirundi ciza, ngira ngo murabizi ko byitwa.
kubw'ibyo rero hejuru y'ububasha bwabo n'uburenganzira bwabo nkaba nanifuje yuko igikorwa cy'umwana twibarutse kibera ngaha aho uyu munsi twifuje kugira nte tugiye guhera ku gikorwa cyo kumusohora kuko ibindi byose twabikora ko umwana amaze gusohoka mwamaze kumubona kubw'ibyo nkaba nifuje gusaba abo bishobora cyangwa abari hafi kugerageza kudusabira uwo muntu yadufashije mu kuronka umumarayika w'Imana agerageze kwandara ashike ngaha ariko ntiyandare wenyene aze azanye n'uwo mumarayika kuko umumarayika niwe tugiye gusohora. Murakoze. Tukura dushiremo bakora tukura azagusukuza none mukata mwiti igeni nakibonye Oh, sorry. Manzu zinga cyane igitenge. Manzu zinga igitenge cyane kubera kabaye gatoyi. Kaciye gasigara ari gato ntubona. Ariko eragara kuzi ko mugira uruhinja. Reka muremo muzikari rinde gato murinde gatoyi. Ari he mubyeyi. Ari he. Oh, garinde gatoyi. Hey, reka ngende kwisimu zimwe. Go kwisimu zimwe muzikari. Genda ku channel of fair. Wait, I got it. I can put something. Oh, ni sahani. Arashira sahani hasi. Size turanga. Can I put some? Cause I No muvye. Kijambo ni jawe Bwana Gloria mugire tukaribishe ni shangazi ndiko mwamwise mubandanye bikorwa nkuko mwabiteganije. Murakoze cyane. Tugira amahoro. Yangira ngo nkunze gukoresha indamutso murabizi yuko niyo ndamutso y'abakristo niyo ndamutso y'abatari abakristo uwo rero wese ngira ngo arifuza amahoro cyangwa arakeneye. Kubw'ibyo indamutso duhuza twese itarimo amacakubiri na makeya yari ndamutse amahoro kuko nta numwe adakeneye amahoro. Ntatebye uyu mwanya naje ntabwo noje ngo niyemere gusa ariko nubwo ntiyemera ntegezwa no kwiremesha kuko shangaza arahari ari wendemeshe kuko ndemesha rero cyo nshatse kuvuga byukuri Imana yaturonkeje ikibondo nico dufite muri uyu mwanya ngaho maboko yacu ariko ibirenze ngaho muri uyu mwanya nta kintu naje novuga kirenze kiretse ahubwo mpaye akanya shangazi tugaha
akanya n'uyu wundi mubyeyi bafatanije na shangazi kugira ngo batujya kara tumenye uko bigenda n'ikindi gihe tuzoheze tubitahuza abandi. Ubwo rero ntabarambiye ngira ngo twebwe nkuko twabemereye iki nico gikorwa biti cyo kugira ante gusohora umwana, kuko umwana murabona yamaze gushika hehe, yashitse hanze ari mu maso yanyu. Ubwo rero katurindire shangazi gatoya agire icyo yodushikiriza hamwe n'uwo bari kumwe kugira ngo duheze dutahure neza gusomba ibiri bukurikire nabyo bindi turabibamenyesha hanyuma. Murakoze. Aha rero uri muri Amerika ariko twavuye na hariya muri Afrika uhabona inzira ijayo uzoca hariya mu ndege ariko kari n'uwaca kenga uzoja no mw'ishuri amashuri ngayo haruguru ahari ariko kandi uzoja no mw'ikampani ntuzutsitare ntuzu ugira icyuba na kimwe Imana igumi kuyobora ikurinde. Amen. Nuko rero uraje mu muryango aba bose n'umuryango nturuwaba gusa twese turi umuryango, nuko ukure utera imbere ukuru ukurikirwe. Mama rero naguheka ntuzunyiganyige azoguheka aje muri kampani wewe ntuzu ntihagire na kimwe niyatitara wewe ntuzogutsitaye. Yekereza hano baheka mu buga Mutama gorori ya warabiza huko na ushakura. Nawe he kaka. Mu gice cya kabiri ni Gloria nawe turamukoreraho mu kanya. murabe neza. Muri Amerika nuko bimeze.
Akaboroka ndafata nk'uko kugerageza. Ya ndafata nk'uko bwana. nuko mubandanye mu gihugu tubandanye turyoherwe twese nkuko twavuze kare ni gukoresha ibuye rimwe rikica inyoni zibiri hari ababivuga neza ku nsumbi y'umwana umwe. So rero n'uno munsi mukuru dufite uno munsi twatanguye turasohora umwana namuhekereje twabibonye duhekereza inshuro zibiri kandi kubera turi Amerika tugira mu mico y'ikirundi mugabo tukanagendagenda iruhande y'imico y'ikinyamerika niko bimeze. Rero uyu mwanya nawe dufite ngaha tugomba tujaniranye rimwe kwa rimwe tugireho twite izina umwana, ni kuvuga mu mico y'ikirundi, mu mico y'ikinyarwanda, mu mico hariya hakurya iwacu. Izina rifite akamaro kanini cyane rwose, nubwo bamwe bagiye batwita amazina kwa padiri n'ahandi, ubwo amazina kuva kwa basokuruza bacu kwita izina umwana ni ikintu gikomeye cyane rwose, ikintu gihambaye. Nicyo gituma no muri no munsi mukuru nawe tugomba tugira gute, tugomba twite umwana izina. Dusa abantu bari mu nzu, ababyeyi bandi bari mu nzu, abantu bose kugira ngo tuze twifatanye hamwe muri kino gikorwa tugomba dukore. Ubwo turindiye abandi tube turashiramo akaziki mubandanye muryoherwe mu byo kunywa n'ibyo kurya, nico tugomba dukurikizeho. Murakoze cyane. Ninaza kusigura izina wewe wende. Nibaza kusigura izina. Nina rimwise. Kamera urajyamo kenshi. Nuko rero kaduhereza ijambo se w'umwana Bwana Gloria. Tugira ijambo. Mikoro arayifite se w'umwana bwo araza gukoresha kugira ngo twese tuze kumwumva. Ninagomba mpereza ijambo se w'umwana Gloria wa Yesu Ndowarugira na nyina w'umwana Martha Ndowarugira kugira ngo babashe kutubwira izina bahisemo kwita uyu muntu mushasha kuri rosi yacu. Ubwo twese tugire gute tubahereze atasiyo yacu. Murakoze cyane. Tegereza cyane. Tugira amahoro n'agateka kuri twese. Ngira ngo nkuko bamaze kubivuga, urubanza twatanguye turiko turarujana muri rusange rukaragenda neza. Ngira ngo abo twatanguranye mwabibonye, umwana bamusohoye nkuko bisanzwe bigenda mu mico y'ikirundi n'ikinyarwanda. Inyuma y'uko umwana bamusohoye, ngira ngo umwana yabibonye bagiriye ko bamuheka
muri uko kumuheka nk'uko mwabibonye muri iki gihe mu Kirundi baravuga ati hari igihe bishika uruhigi rugahindukira. Byabaye ngombwa yuko umwana tumuheka mu buryo bubiri, mama wiwe aramuheka, biba na ngombwa yuko nanjye ndamuheka. Ibyo bikorwa mu mpamvu z'uko birashobora gushika mama w'umwana akaba atari hafi, none se bikenewe nyina w'umwana akaba atari hafi, bizogenda gute? Icyo gihe mutegerezwa gutabara ko mu Kirundi barabivuga neza, nk'iyo umuntu avunitse ahita amenya gucumbagira. Mama w'umwana atari hafi, icyo gihe ayo mabanga yose acaja mu minwe yande ya se w'umwana. Sinzi yuko turiko turatahurana. Ubwo rero by'ukuri izo ntoze zibiri, gusohora umwana no kumuheka, twazirenganye. Ubu tukaba dushikiriye igikorwa cyo kubamenyesha izina ry'ukuri ry'umwana. Ndabasaba mutegere neza kugira ngo ejo canke hirya y'ejo ntaze havugire uwundengera karimbi. Ngira ngo muriko murabyumva yuko n'umwana amaze gutanga gutera impundu ariko aritabira. Hama rero umwana afise amazina mu buryo bworoshye, duhora yuko afise amazina atatu. Izina rya mbere ni izina twafashe icyongereza tucinziza mu Kirundi kugira ngo turabukungene twabihuza byose. Ngira ngo hari abantu bakunze kuvuga ngo abarundi nta cyongereza bavuga, ariko abo bantu barabesha. Abarundi bari mu bantu hambere bavuga icyongereza kubera yuko mu majambo y'Ikirundi barakunze kubazanya ngo ayimisi. Iryo ni ijambo ry'Ikirundi ariko rikunze gukoreshwa cyane ni n'ijambo ry'icyongereza. Ya ntimutwenge ngayimisi. Ubwo rero ntatebye, izina rya mbere ry'umwana nk'uko bisanzwe nga muri Amerika, umwana azoba yitwa Arake. R n'urudome rwa K ni indome zibiri, ntabwo ari amajambo nk'uko hoye. Niyo mpamvu twabwiye yuko ari icyongereza cyahindutse mu Kirundi. Ni indome zibiri, urudome rwa R n'urudome rwa K. Ubwo rero mu kubyoroshya mu Kirundi duca dukoresha Arake. Ngomba tutahura, nabwiye ati mugageze gutahura kugira ngo ntimugire amakenga menshi cyangwa mugende murabazanya muhave musigura ibitari byo. Ni indome zibiri zonyene, urudome rwa R n'urudome rwa K. Gusa mu buryo bworoshye cyangwa mu buryo mumenyereye icyongereza bicaye bandi arakeye nuko nyene. Izo ndome zirafise ikintu gikomeye cyane zisigura. Ubwa mbere ubwo rudome rwa R ni urudome rufatiye kuri jewe nyene, kubera ari urudome rutegerezwa kwibutsa umwana aho jewe navukiye, kuko je navukiye i Rukomo. Navukiye Rukomo, aho akaba hari mu gihugu cy'u Rwanda. Urwo rudome rwa R rukaba rufise ikindi kintu gikomeye rusigura. Ni urudome rutegerezwa kuzoza rwibutsa umwana yuko ababyeyi biwe, ibisekuru byiwe bikomoka hehe muri Rumonge. Urumva rero urwo rudome ruri muri iyo ntumbero. Urudome rwa K nabwo nyene ni urudome rukomeye cyane, ruvuga ati ku buzima bwanjye cyangwa ku buzima bw'umwana. Urwo rudome rwa K ni urudome nyezina rusigura izina rya sokuru, kuko sokuru azwi ku izina rya Kirahinda. Ntabwo ari izina ry'ababyeyi, ariko ryari izina ry'itazirano, niryo rizwi. Uvuze yandi mazina yiwe y'ukuri ntabwo bamumenya. Bisigura rero yuko izo ndome twarabikunge twahoze mu mazina kugira ngo umwana bafise izina riri kombine y'iki mbega isiguro z'umubyeyi n'isiguro z'ibisokuru byiwe. Ngira ngo duhaye turatahurana. Aho rero ntabwo ndi butebe cyane. Uri ugira ikibazo aremerewe kubaza nta ngorane. Ngaha tuhari kugira ngo tuganire twumvikana, dusangire ibyo dufise, twungurana ibyiyumviro. Izina rigira kabiri ryo ni izina ryoroshye cyangwa mumenyereye, kubera izina rya kabiri rijya ryo hagati na hagati umwana azoba yitwa Gloria. Iryo nibaza ukeneye insiguro ngango ni insiguro zitahurika, kuko iryo jambo ni jambo rikoreshwa n'abantu
bemera Imana. Abapagani iryo jambo ntabwo baryemera ko ni jambo rikoreshwa mu kuninahaza Imana. Ngira ngo turiko turatahurana. Hari umuntu atemera Imana, Gloria ntabwo iryo jambo ntiribaho mbega iwabo. Ubwo noneho izina rigira gatatu ni izina naryo rikomeye cyane novuga ku buzima bwanjye, kuko nafashe ku mazina y'ukuri ya mama mitafata izina ry'ikirundi. Mu mazina y'ukuri ya mama, izina ry'ikirundi mama yitwa Nibakwigwe, ariko ku mwana kubera yuko aza ari umwuzukuru ntabwo twahisemo kumwita iryo zina nk'uko riri, twahisemo ahubwo guhimburaho iyo N duca dusigaza Bakwigwe. Urumva izina rikomoka kuri inde? Kuri nyirakuru. Kubw'ibyo umwana azoba yitwa Arakeye Gloria Bakwigwe. Tugira amahoro. Arakajambo kende kuvuga. Nuko kandi bavuze ngo hari no bafite akabazo kugira ngo abashe gutahura izina ry'umwana niyagira icyo baza. Nuko numva ko izina twaritahuye ni Bakwigwe Gloria Arakeye, cyangwa mu cyongereza ngo ni Arakeye, ubwo mu kirundi tuhinyanyuriramwo Bakwigwe. Bakwigwe. Kandi yavuze ngo ntagire umuntu baza kubipa turava tubipakira kare naje Gloria nage iko narengera karimbi. Nuko ni Bakwigwe. Nabisubiremo neza tubitahure n'abantu. Murakoze cyane. Ya nababwiye yuko mama ambyara izina ryiwe ry'ikirundi ni Bakwigwe, ariko ku mwana iyo N twarayimize duca duhera kuri B Bakwigwe. Ngira ngo turiko turatahurana. Kubw'ibyo izina ryoroshe cyangwa rizohamagarwa umwana mu buzima bwa misi yose ngango rizokoreshwa cyane rizoba Arakeye, kuko burya iyo umwana avutse by'ukuri umwana avuka nta kabi afise, ntabwo barahura n'izi ngwane zo kuri iyi si. Mu buryo bw'ikirundi umwana abakeye. Urumva rero mpamvu twahisemo gufata icyongereza tugihuza n'ikirundi, ku buryo abasiguriwe aya majambo bazoheza batahura izo ndome icyo zisigura, ariko mu kirundi naho bazoheza batahura yuko umwana mu kuvuka avuka atakaba afise, akabi kaza mu nyuma. Murakoze. Nuko mubamira amashyi mw'abantu mubamira amashyi. Numva nta wundi muntu afite akabazo abasubira mu byicaro byabo tukabandanya ibirori byo kunywa tumeze neza, kandi ndibaza naho hariya hino inyuma ku ntebe biracabandanya. Nuko murakoze cyane mufata ibyiyubahiro mu byabiro byanyu, mugende mufata ibyicaro. Mubamira amashyi kandi mubamira amashyi n'abantu. Yo, look at the baby. How is that? You want rice? Yes. Come. You said water? It's the water, yes, please.
nk'abantu bifuza gusubira inyuma, gusubira mu mihana iwabo, gusubira kuraba imiryango, ntabwo twababuza kugenda kuraba abasigaye inyuma, twaba dukoze ikosa rindi. Byiza rero, ni byiza yuko bavuga ngo icyo umwana w'umwami aririye aragihabwa. Namwe ibyo muriko murasaba ni ibintu byumvikana. Ntabwo dushobora kubankira yuko mugenda kuraba abasigaye inyuma. Ni byiza tubifurize urugendo rwiza aho mugiye kwerekeza, mugenda amahoro, mudusohorize abatashoboye kuza, kandi munabandanye kudusengera. Ngira ngo mwabyumvise yuko umushinga ntahe Vianney yatwifurije yuko n'imiburiburi ku itariki nk'iyi mu mwaka uza n'imiburiburi twozoza ngaha aye dufise abandi bana babiri, umuhungu n'umukobwa. Urumva rero tugiye kuraba yuko byo dushobokera. Murabizi yuko mu Kinyarwanda babivuga neza, habyara Imana. Ntabwo ari umuntu abyara, habyara Imana. Imana ibidushoboje. Urumva twahereye kuri umwe, ngira ngo mwaka uza tuzoca dufata babiri, mu wundi mwaka tuzobyare batatu. Ngira ngo itimu izaba iraba nini, kuko duhereye kuri umwe tukazokomeza kuri umwe. Imvune izoba ndende kugira ngo dushikane ku itimu y'umupira w'amaguru. Ndabujya muri Afurika iwacu dukunda umupira w'amaguru. Ni byiza niba duhereye kuri umwe, mu mwaka uza tuzobyare babiri, mu wundi mwaka urikira tubyare batatu icyarimwe. Urumva itimu izoba ikiregereza. Hama ndabashimiye bivuye ku mutima, abagomba gusubira inyuma, abagomba kuganuka, mugire urugendo rwiza. Ariko abagifise umwanya turacyaryoherwa, turacyafise ibyo kunywa, turacyafise ibyo kurya, dukomeze twihereze mu munezero.